Nkuko rero musanzwe mumenyereye rero Agaseke BTV kabandanya kwategurira amakuru atandukanye asigura ubuzima bw'igihugu na cane murazi yuko igihugu kigizwe n'ubuzima bwinshi amasekteri yose y'igihugu cacu. Aha rero tukaba twashoboye kubonana n'umuhinga mu vyerekeye ibidukikije. No munsi nivyo Agaseke BTV kaza gukorera ko umuntu ashobora kuyumva ati mbega ibidukikije ni iki, mbega hajya bavuga ngo umuntu ngo yononye ibidukikije abashatse kuvuga iki. Ivyo byose abene igihugu barakeneye kubimenya ivyo ari byo. Nico gituma naronde umuhinga yavyize yabinonosoye kugira ngo atuganirire. Reka ndamusabe abanze abidondore, ahejeje kubidondora atuganirire. Mwamwitwa bande? Murakoze cyane. Jewe nitwa Nduwimana Jonas, nkaba ndongoye ishirahamwe kitwa ABG Burundi. Ni ishirahamwe katolika ryo gukingira ibidukikije mu Burundi, ariko nkaba ndongoye kandi n'urunani Laudato Si canke Plateforme Laudato Si ruhurikiyemo amashirahamwe yo gukingira ibidukikije mugabo ayobowe n'ijambo ry'Imana. Ego nagomera kubaze mwene gihugu ashaka kuyumvira ati mbega ibidukikije niki? Muri make urashaka kutubwira muri make ibidukikije arico? Ico kibazo abantu benshi baraciyumvira. Mugabo ibidukikije novuga yuko ahanini bigizwe n'imigwi itatu nyamukuru. Hariho umugwi novuga w'ibinyabuzima bihema, abantu, ibikoko n'utundi dukoko kumbure tudashobora kubona. Hakaba n'uwundi mugwi novuga nti urimo amazi n'amabuye n'ibidahema dushobora kubona. Hakaba n'umugwi wa gatatu rero ugizwe n'ikirere, ariko hakaba imyuka mu kirere ifasha kugira ngo ubushuhe kw'isi bugume ku rugero rutabangamira ibinyabuzima biba kw'iyose. Nk'umuntu rero atazi ikinyabuzima ico arico, atazi nk'ibidukikije byononekara, duhereye ku binyabuzima bigendera hasi, bigendera mu mazi, umuntu byononekara gute, bikingirwa gute? Ibinyabuzima mu kubangamirwa canke mu kudakingirwa, nk'ubu turabona tukiri batoyi, twaragenda mu ishamba ugasanga urahuye, sinzi ko mwakuriye ahantu hari amashamba, wasanga uhuye n'ingeregere n'urukwavu. Byaba vyoroshe ko muhura n'ivyo bikoko. Ugiye mu ishamba ushonje washobora kuronka mufe, ukaronka amabungo, ukaronka n'ibindi vyamwa bitakugoye. Mugo no munsi woyerera mu ishamba nk'amasaha 2 utarahura n'imbeba, cyangwa utarahura n'isiha, utarahura n'imende. Ivyo vyose rero bikerekana yuko hariho ibidukikije bibangamiwe. Hanyuma hariho imiti kama abavyeyi bacu basogokuru na basogokuruza bacu bakoresha. Iyo miti uno munsi ntidushobora kuyironka. Ni kuvuga ngo ivyo vyatsi kama byaranyitse ubu mwishamba, dusanganirwa n'ishinge aho lisigaye, cyahe tugasanganirwa n'inkungugu, ni novuga nti n'ugwiri ahahora icanda canke ibindi umuntu yashobora gukoresha mu buvuzi kirundi. Ibindi navyo vyerekana yuko ibidukikije bibangamiwe. Novuga nti n'urugero rw'ibinyabuzima biba mu mazi, aho usanga umwimbu w'amafi ugenda uragabanuka kubera ndavuga nko mu kiyaga Tanganyika, kubera novuga nti gutosekara kw'amazi, la pollution aquatique, bivuye kumbure ku bikorwa vy'abantu, bivuye ku mazi atari meza turekurira muri Tanganyika, canke bivuye no ku yindi micafu duheza tukarikurira muri Tanganyika. Tukavuga rero yuko urugero rw'ibidukikije bw'ivyo binyabuzima harimwo n'ibikoko umuntu yashobora kuratira. Akarorero gatoyi nk'ubu ukwisi uno munsi abahinga bavuga yuko hasigaye intambwe 200 zonyene. No kuvuga nk'izo ntambwe 200 mu myaka 10 harashobora kuba atantambwe ikiriho. Murumva rero yuko ivyo byose nivyerekana yuko ibidukikije bitera binyengetera, bitera bihera. Aho ndavuga ku binyabuzima. Hanyuma iyo tugiye ku mugwe naho wivu canke w'ivyatsi, turabona imisozi isitagurika, turabona amabarabara asitagurika, turabona uburyohe bwaheze mw'isi, aho umuntu kera yahora arima atarinze gukoresha novuga nti aya mase y'ikizungu. Mugo no muse ntibigikunda kuko isi yaramaze novuga nti gutosekara
ntuzenya ubukari bwaragwiriye mu ntuzeye mwivu igica gituma rero n'abantu batimbura ego ivyo byose rero nivyerekana yuko ibidukikije bibangamiwe tugasanga imisozi yahora yambaye ubu nticambaye ubugaragwa za mu buraruko bw'igihugu za Kirundo n'ahandi butera bugwira tukabona kandi n'imyuzurira y'amazi bandanya idutera kubera kumbure bya byatsi byagabanutse kubera kumbure hariho ingingo zimwe tutakurikije nkizo kubahiriza kubaka hampande y'inzuzi canke y'ibiyaga n'ubundi bube gito bwatumye kumbure dushika kwiyongero kugo rugero rwo kubangamira ivy'Imana yari yaraduhaye kugira ngo dukingire mbega nko mu gihe usanga nk'uruzi rukikijwe n'amahinguriro bijya vyuka biva mu mahinguriro burya byo ntibiza bikonona ibidukikije na cyane kuko bijya vyuka vyabivyuka bica mu kirere canke vyaba ibica mu mazi biri mwajya amazi mabi ivyo bironona cyane ibidukikije maze nikidapfuye no munsi kikagumana ubwo bumuga hamwe uzosanga nk'ikinyabuzima kiba mu mazi n'umuntu agifunguye bishobora kumutera ingorane hari ibihugu bimwe abantu bagiye barafungura amafi mugabo kubera ayo mafi yari yarahejeje kufungura nayo bitameze neza novuga nti ya myanda iva muri ya mahinguriro nabo abantu bahava baragwara yego murafise ishirahamwe musanzwe mukoreramwo ryashirahamwe mwori twibutsa mbega mukora gute muriko mufasha iki kugira ngo iyo ntuzenye ibyo binyamuzima ibidukikije byoroherwa navuze yuko ndongo ishirahamwe katolika ryo gukingira ibidukikije ryitwa mu rurimi rw'ikinyamazuru Association Catholique pour la protection de l'environnement au Burundi mu bisanzwe twararavye dusanga ntitwobandanya dukingira ibidukikije twibagiye yuko harimwo ubutumwa Imana yaduhaye ikiturema aho yavuze iti ndakuremye wa muntu we nturi igikoko genda rero heza ubungabunga ibintu tumaze rero gutahura yuko umuntu hakubungabunga ibintu yaciye ahubwo aza kuvyica aravyonona twaciye rero dushinga iryo shirahamwe urifise icicaro Igitega tukabona yuko ingorane ya mbere abantu bafise ari ukudatahura ubu rero turiko turagerageza gutahuza abantu haba mu gushinga imigwi mu mashuri cyangwa mu maparuwase kugira ngo ubu butumwa bwo gukingira ibidukikije ntibu ubutumwa bwa leta gusa ntibi bikorwa by'amashirahamwe akomakomeye mugabo ubu murimo wa muntu bube nka kujya novuga nti kumuhamagara umuntu yumve ko ari umuhamagaro afise kandi yumve ko adakingiye ibidukikije azoba ahemukiye Imana iyo yamuhaye kubikingira tukavuga rero tuti mu myaka 3 iri kwiraba bine tumaze dukora turamaze kubona ivyamwe bitari bike hari ibikorwa twakoze hariho ibiganiro twagize tukabona yuko biriko birafasha abantu guhinduka ego mbega iryo shirahamwe ryanyu rikorera igihugu cose canke bigenda gute uno munsi ishirahamwe ryacu rirakorera novuga nti mu madiocese katolika ashika kuri 5 tukavuga mu diocese nkuru ya Gitega muri diocese ya Bujumbura muri diocese ya Ngozi diocese ya Ruyigi no muri diocese ya Bururi aho rero muri diocese hari igihe usanga harimwo intara ama province nk'abiri canke 3 mukumva yuko rero dukorera ahatari hake mu ma province cyangwa mu diocese agize igihugu cyacu cyo Burundi n'iryo shirahamwe ryanyu mugihe mwamwe ko murakingira bidukikije nize ntambamye mugenda murahura hagati mu gihugu intambamye ya mbere novuga nti duhura ni ikunze guhugwa n'amashirahamwe menshi hariho intambamye y'uburyo na cyane iy'abantu bariko baratangura umugambi mushasha iyo ngorane rero y'uburyo yo kwiyunguruza murumva dukorera mu izo ntara zose umuntu arakenera kwiyunguruza hari igihe rero usanga bikeneye yuko umuntu aronka akagendeshwa kugira ngo ashobore gushika n'ivyo bikorwa cyangwa ugasanga abantu turiko turigisha ntibatahura n'ingoga ivyo tuba turiko turababwira kubera iki kubera novuga nti
ibitabo vyinshi bivuga ivyo gukingira ibidukikije biri mu rurimi rw'igifaransa canke mu rurimi rw'icongereza mu gihe rero bitarahindurwa mu kirundi benshi baragira ingorane na cyane cyane nk'aba badufasha mu makrebe canke mu ma cellule paroissiale bakaheza rero bakagira iyo ngorane tukavuga tuti rero birakwiye yuko ubwa mbere abantu bavyumva erega hariho n'igihe abantu batavyumva bakatubwira bati ivyo si vyagwanyu ivyo ni vya leta ivyo ni vy'amashirahamwe akomakomeye ni mu yarekere arabibona ukaje usanga rero nico kintu kijanye no guhindura ivyiyumviro vy'abantu nico kintu kirahari nigo mwebwe muravye hamwe muriko murakora mbega abene igihugu baravyumva leta yoyo ikibafasha iki barumva umugambi mufise twebwe intambwe ya mbere tubanza gutera kugira ngo dutangure ibikorwa turagenda tukabaza abarongozi baho hantu ba musitanteri ba chef dozone ba chef dokaje canke abakuru b'imitumba tukabaza tuti mbega iki gikorwa ninde ariko aragikora mbega ariko aragikora gute dusanze tawe uriko aragikora hari ivyo dusaba vyokorwa dusanze hari habatari bako barabikora twe turavuga tuti reka tugikore mugabo tugikorane namwebwe murongoye intwaro tugaheza rero tukagifashanya mugabo ku ruhande rw'abakristo turabona yuko bariko barabitahura bariko baravyumva yuko ari ubutumwa kandi batanguye kubihurumbira kuryo twovuga yuko bushimishije uyu rero mwako murumviza rero yari umuhinga mu bijanye y'ibidukikije mwumvise yuko benshi batari bazi byari byo mugabo aje kudusigurira neza umuntu akamenya ati ibidukikije ni iki tukamenya mbega twobikingira gute mbega twovyifatamwo gute mbega bafite amahinguriro iruhande y'inzuzi cankwe hano mu gisagara caca Bujumbura bo bogerageza gute kugira ngo nitwonone ibidukikije ivyo byose ni ibintu twadukeneye kumenya abene igihugu badategeza kumenya kugira amenye ngene bavyifatamwo ico gihe mu gihe mumzi yuko hano mu gihugu hose ibidukikije bikenewe naco gituma rero umwe wese ari ahamagarira umwe wese ahari hose kugira ngo yirukire gukingira ibidukikije mu guheraheza kino kiganiro nagomba ndakubaze nikihe kintu wosaba leta na cane cane mwebwe muriko murigora muriko murafasha abene igihugu muriko murafasha ibidukikije jewe ico nosaba abo twashize imbere muri leta nuko bokumva akamo k'abantu bato bakogwako n'ivyihindagurika ry'ibihe canye n'ivyo kutabungabunga ibidukikije turabona abantu bahura n'ivyago za gatumba twarabibonye n'ahandi abaguye ko n'imisozi twarabibonye tukasaba yuko abo twashyize imbere baheze bagafata ingingo zibereye ingingo zigirira akamaro abantu bose abantu na cyane cyane abantu bato maze abajejwe nk'ivyo gukingira ibidukikije bagashira imbere gukorana n'amashirahamwe kuko amashirahamwe ni arabijisho byaho badashobora gushika tugaca rero tugira ko dusaba n'abasaserdoti canke abapasitori yuko mu nyigisho baza baragira boza baribukiriza abantu yuko ibidukikije navyone bibwirizwa kuja mu butumwa bwabo ko bategerezwa kubikingira ntibabitane leta cyane ntibabitana amashirahamwe gutyo tuzoba turiko turabungabunga ibidukikije zoba turiko turategura kazoza kacu keza n'akazoza k'abana bacu mbega uburyo bwo ntibubagora muriko murakora kuko ndazi ko bisaba uburyo bwinshi kugira ngo no mwitange uburyo buratugora nabivuze yuko tukunda kugira ikibazo c'uburyo mugabo iyo abantu bahinduye ivyiyumviro uburyo buraboneka iyo abantu bagiye hamwe bagashira ingufu hamwe nubwo buryo buraboneka turabizi yuko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1970 iki kibazo cyo gukingira ibidukikije gitanguye kuba ikibazo mpuzamakungu abantu baguma bavuga basubira uburyo bwishi bwaratanzwe mugabo naco vyahinduye kinini tukavuga tuti ahubwo abantu bakeneye kubanza guhinduka kugira ngo bamenye n'ukuntu bakoresha bwa buryo bwaheze bukaboneka naho bwo babukeye bugaheza bugakora ibintu vyinshi ntibabandanye uburyo bwategerezwa gukingira ibidukikije baburyohererwamwo babubakamwe amazu meza imiduga myiza kandi hariho abantu bato bariko barahwera batagira aho baba batagira ico bifuka nico bajya naho nico bambara uyu yari umuhinga rero mu vyekeye ibidukikije yariko aratwiganira yariko aratuganirira atwereka ingene twokwifata mu gihe turafasha dufasha ibidukikije eka
no mu bihe byose mubona ko bikenewe ukeneye kumenya byinshi rero kuri Agaseke BTV agufasha gufyonda sabone usubscribe cankwe share kugira ngo ashobore kumenya byinshi sinzi ko umuhinga hari kandi kantu kanyuma kugira duheze kino iganiro wokongerako harabahava biyumvira bati none igitega mukorera he dukorera hajya mu biro vy'imihari akumushasha mu bisanzwe ari ico mubaza murashobora gutelefona ku nimero 62 ubusa 99 amajana 372 murakoze cyane mwumvise rero azobaronderera mbe ndagomba gusabe nihagera ko akana gace kambere tugize kugira ngo abantu bamenye ibidukikije ibyo ari byo ibinyabuzima inge tubikingira mbega mugandi gace hagira kabiri nitobarondera tuzobaronka je muzononka gose kuko sindi kure cyane y'Agaseke BTV ego nibaza yuko mbere ndabibemereye yuko nejo canke igihe ejo munkeneye muzondonka kuko ndabashimiye cyane kubona mwantumiye ibi vyumviro tukizera yuko bizoheza bikabananya bifasha kandi mutera imbere cyane akana gace kambere natwe twifuje yuko woturonderera akandi gace kagira kabiri ubwo tubandanize ubushakashatsi kumbure mu misi iri imbere tuzokosora tukurondere kandi utubwire neza na neza ibikurikira kuko ndazi ko bidukikije bisaba ko umuntu yamiza ko ateza karamenya ingene umuntu abikingira murakoze cyane ari naho rero duheza kino kiganiro cacu twako turabategurira ca twakwita ikinyamazuru environnement kirakenewe murabona niyo mutumire wacu yaduteye iteka kugira ngo atuganirire tubasaba yuko ntimurambirwe Agaseke BTV ejo aho bukera tuzokongera kandi tumuhamagare kugira ngo asura tuganirire tukatugushimye cyane naje ndabakengurukiye naho butaha